Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom, ndabarakije amahoro ya Kristo mwebwe mwese mukurika ibiganiro bya Saveur Divine hirya no hino mu isi. Turagomba kubashimira cyane gose ku kuntu mubana natwe mu kukurira mu ijambo ry'Imana no gukwiragiza ubutumwa bwiza. Ndagomba kandi gushimira cyane gose umukozi w'Imana Imakire, Imana yizigije uyu muhamagaro wo gukwiragiza ubutumwa bwiza muri Saveur Divine. Ngene Imana imuha ubushobozi, umwete kubana no gushishikara. Ndashimiye kandi bagenzanje bagiye batugaburira ijambo ry'Imana duhereye ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa kane. Turanezerewe cyane gose ko umunsi wa nyuma usoze ibiganiro bya Saveur Divine muri ndwi uyu munsi wa gatanu, aho vy'ukuri Imana duhaye ibihe vyiza nkuko mwabikurikiranye mu ijambo ry'Imana ryageretanywa n'abakozi b'Imana. Icigwa tako turiga ko kidasanzwe mu buzima bwa Kristo muri ndwi, aho kitubwira ngo nkuko waduhamagaye ari wera abariko natwe tuba abera mu ngeso zacu. N'amajambo twabonye mu cete ca mbere ca Petero mu gice ca mbere duhere ku murongo wa 13 haravuga ngo nuko rero mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde biboreza, mwizigire gose ubuntu muzozanirwa mu kuzohishurwa kwa Yesu Kristo. 14 mumere nk'abana bagamburuka, nimwishushanye n'ukwifuza kwanyu kwa kera ko mu gihe cyo kutamenya kwanyu, ariko nk'uko yabahamagaye ari yera, namwe abariko mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko vyanditswe ngo mube abera kuko nanje nduwera. Haleluya. Aya niyo majambo tumaze iminsi ko turigamwo dusangira guhera ku munsi wa mbere. Imana ishimwe kukuri kwayo irikaduhishurira biciye muri jambo. Nukuri ndashima Imana aya majambo kurikiya audio yose yagiye yigishwa muri jambo ry'Imana. Urumva ko vy'ukuri mpemu yera arafise ubutumwa bwiza, ariko araduhishurira twebwe abayeho muri kino gihe. Igihe umukozi w'Imana Petero yandika ikicete yacandikiye, turavye mu gihe ca mbere uza kubona batwereka abantu Petero yandikiye kino cete n'igituma yabandikiye. Aravuga ngaha muri Petero wa mbere nyike ca mbere ku murongo wa mbere ngo Petero intumwa ya Yesu Kristo, ndabandikiye abatoranijwe b'inyambukira zo mu basabagiye i Ponto ni Galatiya ni Kapadokiya no muri Aziya ni Bituniya. So urana yuko Petero yandika kino cete yariko yandikira abakristo, ntibari abapagani, yariko yandikira abakristo ariko basabagiye mu bihugu bitandukanye ko tubibonye. Yadondaguye ngaha anye bari bagiye i Ponto, abandi bari bagiye i Galatiya, abandi bari bagiye i Kapadokiya, abandi bari bagiye muri Aziya hamwe ni Bituniya. Ariko Petero nk'umukozi w'Imana abandikira kugira ngo abibutse yuko naho bari kure y'ibisagara byabo bagomba guhora bibuka ko bakijijwe, bagomba guhora bibuka yuko ari abana b'Imana, badakwiye kwemerera ivyo bihugu babamwo ko imico yavyo ariyo iganza ubuzima bwabo, ariko yabibutsa ko bakwiye kubananya kubaho ukwizera kwabo mu bihugu vyose bari barimwo. Kandi ngakoresha ijambo ngo ndabandikiye abatoranijwe b'inyambukira, mu Congereza bavuga ngo pilgrims, dimwe b'ingenzi. Yarakayibutsa yuko mu mutima w'umwana w'Imana
ntakwiye kubaho nk'umuntu yashitse. Mu minsi heze nageze kubona abantu b'ingenzi baciye hano mu gihugu cacu baravuye muri Afrika mu Bwongereza baza bagomba kuja muri Afrika y'Epfo muga bacinga anye muri East African. Naratangaye, bari abantu bakuze ariko bavuga bati tugomba kuraba ingene twogenda dutambuka, tugende n'indege kandi hari tugende n'amaguru canke n'imiduga. Biratangaje rero ingene vy'ukuri abo bantu n'abatangariye, wasanga bambaye amashakoshi arimwe ibintu byose bagenda barafungura, bambaye ibirato bimeze ukundi kuntu. Urumva aho bashika hose barumva yuko batagiye kwamara iminsi ko baragira urugendo, bahari ingenzi, bari aba pilgrims, bari ingenzi. Reka iciyumviro kitwereka yuko nk'abakristo ntidukwiye kuba mw'isi nk'abashitse. Oya, abo bantu nakunda bahakararo k'abantu b'ingenzi bagenda mu bihugu bitandukanye cyangwa ingendo ndende, muri bo barashika ahantu bakahicara gato, mugabo ntibaca biyestara nk'abazogumaho, baba ariko barategura kuzinduka bagenda babananye yuko baraja. Niko n'umukristo ameze, twese turi ingenzi aha mw'isi si wacu, aha mw'isi ntitwashitse, ariko turiko turashishikara tubandanya tugana aho vy'ukuri two turagana mw'ijuru. Rero tukiri ngaha mw'isi aho uherereye hose, nk'uko Petero yandikiye bantu bene data bari basagiye mu bihugu bitandukanye, yabibukije yuko icambere yuko batoranijwe n'Imana yera. Ica kabiri naco ayibutsa yuko burya ari ingenzi, ari ingenzi. Ica gatatu naco abibutsa yuko bakwiye kubaho bifatiye ku kwizera kwabo bafise muri Kristo Yesu. Bari majambo badakwiye kubaho nk'abandi bose. Mwene data nkurikirana, ndagomba wumvirize aya majambo y'Imana, umenye yuko watoranijwe n'Imana muri Kristo Yesu. Ibi bigomba kubakwa mu buzima bwawe, ukamenya yuko agakiza ufise uno munsi ntiwagahawe n'amashure wize, ntiwagahawe n'ubwoko bwawe, ntiwagahawe n'amahera ufise, ntiwagahawe n'ukugororoka kwawe, ariko wagahawe n'Imana biciye muri Yesu Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Ica kabiri naco ugomba kubaho mu buzima bwawe iminsi yose uzi yuko uri ingenzi. Ushobora kuba uba muri Amerika, ushobora kuba uba i Buraya, ushobora kuba uba muri Canada, ushobora kuba uba muri Afrika, aho uherereye hose. Ushobora kuba uba ahantu haba abayisilamu gusa canke ahantu hatanasenga, ariko aho uherereye hose ugomba kumenya yuko muri wewe uri ingenzi, uri ingenzi. Aho uri ntiwashitse, ntugomba kwifata nk'uwashitse. Umenye yuko aho uherereye hose uri mu rugendo ubandanya mw'ijuru ku Mana yagotoranyije muri Yesu Kristo umwana wayo. Haleluya. Ica gatatu naco birivuze ngo nuko rero nk'uko yabahamagaye ari yera, namwe mube abera. Rero vy'ukuri nababwire ngo twese nk'abantu b'Imana iyaduhamagaye ni yera. Iyo twambaza twita data wa twese ni yera. Natwe rero tugomba kuziga mu kwera mu mitima yacu, kugendera mu kwera buri munsi, buri saha, buri segonde, kuko yaduhamagaye nayo ari yera. Haleluya. So bene data, turavye muri Daniyeli mu gice ca mbere ku murongo w'8, igihe batwagwa nk'inyagano i Babuloni, Daniyeli amaze kwitegereza igihugu ca Babuloni nyene kimeze, ivyo basenga n'ivyo baha agaciro, Daniyeli bivuga ngo yaciye agira imihigo. Daniyeli igice ca mbere ku murongo w'8 ngo Daniyeli yagize imihigo mu mutima wiwe yo kutazokwihumanisha ikintu na kimwe cyo muri Babuloni. Ico catumye rero mwemu w'Imana aguma muri Daniyeli. Bene data, sinzi igihugu uherereyemo, nk'abana b'Imana tuguma by'ukuri kugira imihigo muri twebwe yo kubandanya mu kwera kw'Imana, yo kubandanya mu kuri kw'Imana, kugira ngo tube ivyitegererezo abantu bose ashaka kuraba bagahesha Imana icubahiro. Haleluya. Rero Petero yandikiye ishengero, ntiyandikiye ishengero rimwe specifically, ariko yandikiye abantu bari mu bisagara bitandukanye. Twabonye ko yandikiye abantu bari i Ponto, bari muri Galatiya, bari Kapadokiya, bari muri Aziya ni Bituniya. So si ona Paulo yandika ivyete, yandikiye amashengero specific kandi yadresse ikibazo runaka. Ariko ngaha tubona Petero wewe ntiyandikira ishengero rimwe cyangwa yadresse ikibazo runaka, ariko yandikira abakristo bari barasabagiye hirya no hino. Bisigura yuko ni cete umuntu wese yisangamo, ni cete twigisha kubaho ubuzima rukristo aho duherereye hose.
Aleluya. Rero Imana ikomeze duhezagire. Imana ndayishimiye ko yabanye natwe. Rero turangiza ino ndwi, ndagomba ngo umenye yuko muri wewe uwatoranijwe ni Imana. Icya kabiri naco umenye yuko muri wewe by'ukuri uri ingenzi, ntabwo washitse, ntukwiye kubaho nk'abandi bose. Icya gatatu naco umenye yuko ukwiye kuba uwera, kuziga mu kwera, kuko yaduhamagaye nayo ari yera. Yesu abahezagire cyane. Ndizera yuko umwami Imana yakuganirije biciye mu ijambo twumvise gushika uno munsi wa gatanu. Yesu abahezagire cyane gose, kandi Yesu abagire neza cyane gose. Kadusenge gatoye. Mwami, turagushimiye wabanye natwe ino ndwi yose gushika uno munsi, waduhishuriye ijambo ryawe Mwami, utuganiriza kugira ngo nk'abana bawe tubeho turabera nkuko nawe waduhamagaye uruwera. Ndasenge umuntu wese yakurikiye ubutumwa bwiza mu biganiro bya Saveur Divine, Mana wongere ukangura umutima wiwe kugendera mu kwera kwawe. Urakoze ntuhabwe icuro Mwami, ko waduhaye indwi nziza, twinjira muri kino gihe cya weekend, tujya mu makoraniro mashenga atandukanye. Mwami urabana natwe, uzoduhe gutangira indwiza neza. Reka icyo komeze kubicaye Mwami, kuri Imana ushobora byose, ubone bitazushira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu abahezagire cyane.